ndabaramukije mwebwe mwese muriko mukurikira imbonesha kure y'igihugu kwigenekerezo rya 12 mu kakaro no mwaka wa 2023 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarashikirijwe agashimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuba yabaye uwa mbere ku isi no mwaka mu kwitaho ubuzima bwa bene gihugu. Agashimwe bita UN Population Award mu rurimi rw'icongereza. Nagashimwe ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatanguye gutanga mu mwaka w'1983 imyaka 40 ikaba irumanije neza. Ako gashimwe UN Population Award gatanguye gutangwa. Uwa mbere yaronkejwe ako gashimwe muri uwo mwaka w'1983 n'umuhindikazi Indira Gandhi hamwe n'umushinwa Qian Jizong. Uno mwaka rero w'2023 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye niwe yagatahukanye. Mbega none ako gashimwe kameze gute? Mu myaka 40 iheze gatanguye gutangwa, uretse Indira Gandhi na Qian Jizong bakahawe, abandi bari bamaze kukaronka ni bande? Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryoba rifatira kuki mu gutora umuntu umwe ku isi canke babiri bakaronswa? Angeline Ndayishimiye yakaronkejwe uno mwaka bifise akahe kamaro kuri we? Yakaronse ku Burundi no ku Barundi muri rusangi. Kuba umurundi wa mbere aronse ako gashimwe ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, abanyapolitike mu Burundi uno musi babivuga kiki? Ntagahaze aba n'abandi baba babona. Kuri ivyo n'ibindi bibazo twatumiye umunyapolitike Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL agira ica bivuzeko. Jacques Bigirimana, ndakuramukije naguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Turabaramukije natwe kandi twongera turamutsa n'abarundi bose eka n'abanyamahanga baza gukurikirana kino kiganiro. Iyo media Ndayishimiye nigeza gufasha kuremesha kino kiganiro. Akabazo ka mbere rero ako gashimwe Angeline Ndayishimiye yaronkejwe n'umwaka, uretse Indira Gandhi na Qian Jizong bakaronkejwe ubwa mbere mu mwaka w'1983, abandi bakaronkejwe bagiye bakurikirana gute ni bande? Murakoze. Nkuko mubizi aho gashimwe ntigasanzwe. Murabona katangwe gutangwa 1983 n'ubushiko urumva imyaka yaciye simike, kandi ni gake cyane, ni gake cyane wasanga karenza umuntu umwe ku mwaka canke babiri. Aho vyagiye biraba harabaye ama exception, aho usanga babaye babiri mugabo ntibarenga. Rero hari abandi mu 1984 hariho wakaronkejwe umunyapanama, bakaronkera rimwe n'umunyamerika. Umunyapanama yitwa Carmen Milo, umunyamerika nawe yitwa Sheldon Segar. 1985 1986 nta numwe yigeze akaronka. Isi yose bararondeye barabura. Haba 1987 kararonkejwe President Hussein Mohammad Ershad, yari president wa Bangladesh. 1988 kaciye karonzu witwa Shizue Kato, yari mu Japani. 1989 kaciye karonswa President Suharto wa Indonesia. Hanyuma 1990 karonka Professeur Alfred Sovi, we yari mu Faransa. 1991 karonka Julia Henderson, we yari umunyamerika. Mu nyuma 1992 haza witwa GRD Tata, yari umunya muhindi. Hanyuma 1993 Fred Sai, yari umunyagana. Murumva ko abanyafrika murumva ko atari kirenga, yari umunyagana. Hanyuma 1994 niho hacaza rero President Hosni Mubarak wa Egypte ico gihe. Hanyuma 1995
yitwa Harfadan Mahler yari umunyandanemark mu 1996 nta rumwe ya Karonse mu 1997 yabaye Meshayi Villa yari umunya Thailand. Hanyuma mu 1998 habaye witwa Ig Winter yari umunya Jamaica. Mu 1999 yabaye Dr Syed Alireza Marandi yari umunya Iran, igihugu kitakunzwe cyane gucagwamo abantu, ariko ico gihe byarabaye kuko yabaye umuntu yitanze bikomeye cyane mu guharanira amahoro, mu guharanira ubwigenge ku isi kandi ari umunya Iran. Ni benshi rero nitwo bashobora ngo bavuga bose ngo tubamare. Mu 2000 harabaye witwa Ismail Wadala yari umunya Egypt. Mu 2001 harabaye witwa Dr Nafis Sadiq yari umunya Pakistan. Mu 2002 haba Dr Kwasi Odoi Ajarko unundi umunyafrika w'umunyagana. Hanyuma rero mu 2020 haci haza witwa Emma Theophilus umunya Namibia. Mu 2023 rero mwumvise watewe iteka akaba ari umurundi kazi nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye. Ego mugaba sinabavuze bose naciye ku masonga barashika nka 30 bose hamwe kumvise ari imyaka imwe wagiye urasimba. Hariho iyo bataronse 85 nta waronse, 86 nta waronse, 96 nta waronse. Urumva hari aho batatanze. Nabo nasimvye sikirenga kuko urutonde ni mu 30. None ako gashimwe UN Population Award gahabwa umuntu umwe ku isi canke babiri yitayeho kurusha abandi ubuzima bwa bene gihugu, ishyanga mpuzamakungu ONU ryo bagisunga iki mu gutora uyu muntu rifatira kuki? Ubwa mbere na mbere ho mumenye kwishira mpuzamakungu ONU rifise ibisata birikomokako vyaba biri mu bihugu vyose vyo kwisi. Igihugu cyose membre wa ONU kirafise ico twakwita une représentation muri Nations Unies. Rero Nations Unies nayo irafise une représentation mu gihugu cyose membre. Hanyuma abusanga bari mu za PNUD, abusanga bari mu za FAO, abusanga bari mu za PAM, abusanga bari mu za OMS. Urabona ibisata vya ONU ingene bingana. Hakaba n'igisata rero kijejwe kubungabunga amahoro umutekano n'ikintu zagishinzwe agateka kazi na muntu. Rero ONU irazirabaza kira ku mwaka ivyo bisata biri muri ico gihugu biserukira ONU. Mbega muri kijya gihugu murimwo umuntu mubona yuko yitanze mu guharanira ineza y'abene gihugu, atitangira itama, yitanze kubujyagwa no gutanga n'ubuzima bwiwe, yoba ari inde? Bakababwira bati n'uyu bakavuga babaza mu bihugu byose. Mugabo baragira igihe bakavuga bati ubu rero iki gihugu nicyo kiramukiwe. Bakavuga bati ubu tugomba agashimwe ko kohabwa umuntu wo mu gihugu runaka. Baradesida bakaca bashiraho rero na jury, komite ya jury iraba neza ko ama information yose yatanzwe n'abaserukira ONU muri ico gihugu ko ariyo. Si ibintu vyo kwiyadukiza ngo nuko ari umutambukanye mukuru w'igihugu, no. Baba bari mu bandi. Urabona nk'uyu nyine cyobero umutambukanye mukuru w'igihugu genda bizi neza ko atavyasavye. Ndabizi neza ko atigeze abakandidate ngo aravuze ati ndarungitse izina ry'wanje. Mugabo ndazi neza yuko hari abarungitse amazina. N'abarundi ndazi neza ko mu myaka iheze hari abarundi batanze amazina yabo. Ntibagira amahirwe yo gutorwa.
hanyuma rero uyu ntiyanarungitse n'izina ryiwe ntiyanabisabye mugabo bariko bararondeza mu Burundi bagize ati hariho umuntu no kuri arengeje mu kwitangira abenegihugu ya mashirahamwe rero amaze gutangira raporo jury iraraba isanga iti correct iki bakivuze twakiverifye twasanze arico iki bakivuze twakiverifye twasanze arico nuko rero yacaguwe mu bandi kagiye kuraba ivyo bavuze ivyo bisunze uko tuvyumva nukuri nta namwe bihenze ego aho nyene none Angeline Ndayishimiye uravye ubona yarakwiriye koko ako gashimwe nk'umunyapolitike kuba karonkeje umutambukanyi umukuru w'igihugu nta politike yagiyemwo nta bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi byo bavyaragiyemwo uretse ko ari umutambukanyi umukuru w'igihugu atari umukuru w'igihugu hariho abakenyezi ngaha nyene muri Afrika babakuru b'ibihugu aribo batwara ibihugu hari muri Tanzania hatwagwa n'umukenyezi sinzi n'ikiri gihugu twagwa n'umukenyezi mugabo abakenyezi sibo bakaronkejwe no kuvuga yuko bataravye igihagararo cy'umukenyezi wa mbere mu Burundi iyo bashaka igihagararo cy'umukenyezi bari kurondera umukuru w'igihugu nyene ubweyite umukenyezi mbwasi vyabaye rero kindi naco nibaza yuko mu Burundi sivyo rya mbere haba umukuru w'igihugu afite umutambukanyi nibaza yuko Burundi abakuru b'igihugu babutwaye bose bari bubatse none kugira ngo niko vyagenze no kuvuga yuko rero sivyo baraba ivyo nakubwiye ivyo umwe wese yakoze yarushije abandi mu kwitanga je no banka karorero ariko turaho nyene nta politike ijanye n'imigenderanire y'ibihugu yoba yaragiyemo kirazira kuko ni shirahamwe mpuzamakungu ONU ntibabaza umukuru w'igihugu bati turungikire umuntu twoha agashimwe akanaka ivyo ntavyo bamubaza bonyene nibo bicagurira bonyene nibo bironde nta robinga ijambo nico gituma rero mukwiye kuvyumva nta robinga ijambo mugabo iyo umuntu ariko arakora ibintu biboneka hari gihe nk'umufaso n'umukuru w'igihugu twe duhora tubona ariko arakora ibintu bikaja kugururwa naba mu maserukira amashira mu mpuzamakungu ya ONU mu Burundi none ngigiye yugurura ibitaro yubatse vya leta akoresha uburyo we nyine arondeye ntiyavyubaka mu itongiwe ntiyavyubaka mu rugiwe ntiyavyubaka kandi muzi neza ko atari kubura parcelle ahabwa canka gura kwiwe ivyo bitaro akavyubaka iwe ejo atakiri umutambukanyi mukuru w'igihugu akazovyikora ko bikamufasha kubaho ariko yafashe ibitaro mu bitaro biriho vy'igihugu igitega yubakira igihugu aca arabikora mwese mwarabibonye amakungu yarabibonye none nk'ico kintu mwibaza yuko candikwa gute ico kintu gishobora kurengana uko barya nyene bafashije kuko yaraterereza hirya no hino agasaba amafinansima barya nyene babonye iyo mutima wo gukunda bene gihugu ibintu adakwega yikwegerako yubakira bene gihugu ejo natabara umutambukanyi mukuru w'igihugu bizoguma haje nazogana bijanye bijya ntibizova harya bizoguma ari ivy'igihugu bijya vyose birafite ico bivuga gufata abakenyezi bovuwe na leta we ntari muri leta we n'umutambukanyi mukuru w'igihugu mugabo so mukuru w'igihugu ntari muri executive akubahuka agafata igisata c'abakenyezi bagwaye ingwara yo mu kigo muzi iyo ngwara ukuntu ituma umukenyezi yihebura abakenyezi basambuzwa n'iyo ngwara atakosa bakoze mu rugo bafashwe n'iyo ngwara bagatakaza urugo bagatakaza ubwigizigwa mu rugo atari bayiteye bagacika ibimaramare mu muryango ariko akabona ko ico kintu kivuna umutima umuvyeyi agahaguruka akabakorera ibitaro kandi akabonera n'abaganga ubu izo ngwara zitwa ngo ntizikira zari zaratesheje umwizera abakenyezi ubu abakenyezi bakaba bari mu munezero uwigwaye ntabona ko bayigicibwa abazi ko avugwa agakira kandi akavugwa ku buntu ivyo vyose ayo mashirahamwe mpuzamakungu akukira oni arabibona ariko none ivyo yakoda iyo atari uko ari umutambukanyi mukuru w'igihugu ngo aronke ayo mahirwe yo kubikora aho gashimwe rugashikiye ndaya nabwira urya muntu hatandukanira abandi mbere urya muntu urazi ko yatanguye kwitanga ataraba umutambukanyi mukuru w'igihugu gute
ubwa mbere na mbere umenye yuko kuva Burundi bukija mu ntambara bukija mu ngorane nk'umukenyezi tugihera kina muto aravuga ati uru rugamba guhabuza demokrasi mu Burundi heje kunyagwa n'abatoyi tunyaze ntidushobora kuvyemera jewe nk'umwigeme ndagiye ku rugamba muze burondere ama image muzomona ari ku rugamba yari afise ubuzima yari gushobora guhunga nk'abandi yari gushobora kwihutira kujya kubaka nk'abandi ariko yavuze ati jewe nubaka kubera iki kandi abarundi bariko barapfa abarundi kazi bariko barangara ndekera ku mutwe batazi iyo baja kwimana ntije utuguvu rero je ndagiye kwigura igihugu ejo abakenyezi baze bavuge bati natwe mubaharaniye demokrasi mubagarukanye demokrasi twaratanze incungu z'abakenyezi ubona umutima wa mbere wo kwerekana ko akunda abantu akunda igihugu akunda amahoro kugira avuga ati jewe ivyo byose nshaka ndabitangiye amaraso yanje kuko nta muntu agiye ku rugamba zikagaruka canke yari yakurikiye uzohava ba umucanceri kare nta bagiyeyo basiga abagore ngaha bose wabo barasanze none amafoto ntavyerekana bakiriho no kubaho bari no ku butegetsi bashaka none mwarabonye amafoto yabo y'abagore babo bari kumwe ku rugamba oya bagumye mu gihugu ico ni ikintu ca mbere kimutandukanye n'abandi bakenyezi ico cumva ejo bundi cenda muzi akiri umutambukanyi wa chef de cabinet militaire umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu umuyobozi mwishikira mu vya gisirikare vy'umukuru w'igihugu cenda azi neza ko wamusanga ari mu association y'abene gihugu bato hariya anye ku mutumba nama weekend make cyane yamara ngaho Bujumbura je mbere ivyonzi nta weekend nimwe kiretse afite urubanza yamara ngaho Bujumbura yabari hari abo banyagihugu kandi tugenda ubaza abanyagihugu azobikibwirira je bimwe ndabizi cyane ko je ndamunzi atarabo umutambukanyi mukuru w'igihugu ivyo rero ntabishingira ntaye ko ndabizi hanyuma mu nyuma ataraba n'umutambukanyi ataraba n'umunyamabanga mukuru w'umugamba yari afite amasosiyasiyo akomeye cyane y'abakenyezi mu nyuma havamwo ashinga icyo yise abakenyezi b'intwari fami intwari ijya fami intwari murabizi ko yarayifise ataramutambukanyi mukuru w'igihugu ayikoranirizaamwo abakenyezi bose abakuru n'abato kuvuga yuko amakategori yose nta numwe yacangwa baca bigira imigambi kwiteza imbere bakaja kuza barafasha abakenyezi bagorewe hirya no hino fami intwari ivyo yakoze yarirongowe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu kandi ntuwava mbwira ngo yarazi ko azova umutambukanyi mukuru w'igihugu hano ugira ndakubwire yuko ibi bintu yuko yoba yashimwe kubera ari umutambukanyi mukuru w'igihugu jewe ku bwanje mbona nico gihe conyene aho gashimwe ari ukaronga rero nakubwiye yuko aya mashira hamwe mpuza makungu kumbe nuko bitaboneka kijya gihe ngo makungu ngabibone ikintu cyose oya sukubera ico ikintu cyose gifise umwanya wacu kandi igihugu kiraramukirwa ntibize bigutangaza ugira ngo bose wabonye ngaha nabatambukanye abakenyezi bari mugirana abatambukanye abakuru b'ibihugu kandi abakenyezi barimwo n'abagabo wabonye n'abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu ni nkume canke babiri n'abene gihugu basanzwe mugabo bafise ico bakoze naho bihuriye none nk'uyu unye usanga ari umwarimu muri kaminuza n'umukuru w'igihugu ciwe mutanze haba namba barakurikirana ko nakubwiye yuko haba amatohoza akomeye yimbitse bakavuga bati ducaguye ujya ejo bundi mwarigeze kumva abakongomani baronka ubushimwe muri Kongo batanamuzi bakazumva bamukuye onye bati n'umukongomani Kongo itari namuzi no kumumenya nukuvuga yuko ibi bintu rero ni ibintu bishika ku mwanya wavyo kuko umuntu aronka agashimwe ntibamutora muri uwo mwaka n'imiburiburi bavyumvira umwaka umwe avant yuko abakandida ariko mu misi yahera mu myaka yahera atari kure cyane twarabona nabandi batambukanye babakuru b'ibihugu bagira utwigoro nk'utwo two
kwitangira abene gihugu mugabe amahege batayashikiriye byo bavyava ku kihoho ko ukwitangira abene gihugu mu batandukanye b'abakuru b'ibihugu tutayibonye kuri ya hari gusa uno munsi aho ngiye kwishura ikibazo nzoba ngiye kuja kwishura ikibazo ntafite uburenganzira kuko Jesse ntaho ubwo bushimwe hanyuma kazi yewe njejwe kuraba ngo uyu akora ibi cyangwa akora biriya bitabaye ngira ngo umwanya wavyo niwe bwagere ico twe twofatira ku vyabaye ubu kuko nivyo twumvise kandi twabonye ivyo bindi navyo nibaza ko mwebwe abamenyesha makuru mafise uburenganzira bwo gutumbera abaserukisha mu mpuzamukongoni mukabaza muti none ko ari abandi bari bakoze neza nawe cyaye kumurusha mukamutabacaguye mwisunziki kugira mucaguruye naye handi jeshe kibazo nashino kirongera ko cishinzwe utanga ubwo bushimwe abibaza ko byo bari kubera ko imigenderanire y'u Burundi n'amakungu canke n'amashami mpuzamakungu ya uno munsi imeze neza kurusha muri kahise babihera nakweretse umunya Iran muri 1999 Iran yari mu ntambara n'amakungu cyane abazungu yari mu ntambara na ONU muga murabona yuko umunya Iran yaronsa Agashimwe hano kukubwira yuko ataho bihuriye ivyo nta namwe bihuriye ndameshe turi kumwe n'umutumire Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL twamutumiye nk'umunyapolitike kugira ngo agire icavuze kubijanye n'agashimwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagiye kuronka mu ishiramwe mpuzamakungu ONU kwigenekerezo rya 12 mu kakara umwaka 2023 turabandanya ikiganiro Jacques Bigirimana none ko Angeline Ndayishimiye aronsa Agashimwe bizogira akahe kamaro kuri we ku gihugu canke ku barundi muri rusange yo nene mbona urutonde ndakweretse none aho bagenda bavuga uwakaronse igihugu avamo igihugu cacu kiranditswe mu makungu uhera umunsi kiranditswe mu mateka ya ONU Agashimwe bona kuvuga akarusho nuko bwa Burundi ejo akarusho kuri we ubwa mbere reka takubwira nta karusho kuri we mbere ko nasomba akarusho k'igihugu nta karusho kuri we mbere kanasomba akarusho kiwawe kiwanje uba akarusho kabonetse nakumwene gihugu ca gihugu bavuga ko abakivamo bose ari banyagupfa ca gihugu babona ko twese turabicanyi ca gihugu bavuga ko twese ari ugushihana ca gihugu canyuma mu butunzi bavuga ko twabanyuma ca gihugu bavuga ngo nta wogenda ngo yocapfa ca gihugu cafatirwa ibihano ca gihugu cyaremeye ku musaraba utagira ukungana nico kivuyemwo imboneza ya mbere muri kwisi ironka Agashimwe kitiriwe ukwitanga kwitangira abene gihugu no kuvuga aka Gashimwe ntibakagarukiriza mu gihugu runaka gusa bagira bati uyu muntu yitangiye abene gihugu biwe bavukana n'abene gihugu bo kwisi yose yo bitangira bamushize mu bantu baharanira ba mbere imboneza za mbere ziharanira agateka kazi na muntu kwisi rero umurundi kazi atewe iteka ryo kuba umwe mu bantu bacaguye kwisi baharanira ineza y'abene gihugu noze ntibaze ngo handi twamaze kumenyekana rero ico twungutse kumenyekana tungutse kumenyekana neza nk'igihugu nawe azoba bitumako bamaze kubona yuko ari umuntu ari capable gutanga ubuzima bwiwe abutangira abantu abutangira kiremwa muntu uyu rero amakungu ejo bukera azomwituma azomutuma ati ngaha kujya wakoze mu gihugu cawe ntaco wofasha mu kiya gihugu no kuri rizomugirira akamaro kandi vyo bisubire bigaruke bigira akamaro igihugu cacu buryo umuntu nk'umfaso n'umukuru w'igihugu atewe iteka n'amakungu ntimuze musubire kuri muharurako oya iteka ry'umukuru w'igihugu iteka ry'umutambukanyi mukuru w'igihugu ni iteka ry'umwene gihugu nejo bundi ni iteka ry'umwene gihugu ubwa mbere na mbere ni iteka ry'umwene gihugu hanyuma ni iteka ry'igihugu burya rero ni drapo ry'igihugu cyacu rihungabanye hamwe ritahora rihungabana uko
uko bikwiriye ubu rigiye gusamirana burya riri neza ahanini tuzoyisangira si iwe wenyene ni Burundi ni y'abarundi ariko none uri kwa yumviriza Jacques Bigirimana asanzwe ari umunyapolitike ariko kandi asanzwe ari muyobozi mukuru mu bisata vya leta yanamubaye mu kuva kera yo kuyumvira ati nta kundi Jacques yovuga ko asanzwe ari mu mwayo mabanga ya leta ariko amuhayagiza yoba yihenze jewe sinzi uwo vyumvira ico yabifatiye ko nde mu mabanga atarimwe abandi none abari mu mabanga nkaya canke ayarutayo ndimwo bari ngaha baje kuvuga ivyo ndiko ndavuga ntaho bihuriye kuko abari mu mabanga nkayo ndimwo nitwiyumvira kumwe twese kandi tubona bimwe mu vya politike no mu vy'imibano no mu vy'igihugu rero no munsi ndi ngaha sinaje kuvugira amabanga ndimwo kuko ayo ndimwo sinkekeranya na gato sinkekeranya na gato ko umwanya wari wose ndayavamo nk'uko ayo narimwo ejo nayavuyemo kandi abajijwe n'aya nzu yavamo ntabajijwe rero aya ntayo nasavye muze mubaze ababizi jewe nta na hamwe nigeze ntanga CV wanje bayashizemo ntayasavye no mu kuyankuramo ntibambaza ariko bayankuramo canke bayanshiramwo nta kintu na kimwe kizomboza kuvuga ico niyumvira kuvuga ni vyiza ubona ico nagenda kubwira ugenda ukimenya ngiri mu mabanga canke nayavuyemo ivyo umutambukanye mukuru w'igihugu ariko aravukora no ku munsi wanje wa nyuma nzobishingira intahe mbaho mabanga ntayabamo kandi ku munsi wanje wa nyuma nta mabanga nzoba ariko narondera mugabo nzobishingira intahe ariko none mwagumye mutera amashugwe umutambukanye mukuru w'igihugu none kuri we vyose birera de kwera de ugira umukure mu mugwi w'abantu erega nikiremwa muntu haraho wumvise haba mu nzego haba mu buzima busanzwe haba muri bice nk'ibiriya hose vyera ngo de ari bikorwa n'umuntu oya umuntu yamara umuntu birashika hakagira ikigorana mu rugendo arimwo mu bikorwa arimwo bimuvuye ko cyangwa bitamuvuye ko birashika ariko twebwe icyo duharura turaba muri vyinshi ajejwe kurangura vyinshi mu vyo yategerezwa gukora vyarakozwe tubonye vyinshi vyabaye vyiza cyane gusumba ivyo vyagoranye turagera aho tubiha amanota tuti mbega ivyo vyinshi bifise amanota ngahe ivyo bike vyagoranye bifise amanota ngahe kenshi vyagoranye nta n'ivyo wokwerekana mugabe vyagenze neza biba vyivugira iyo umaze kubona rero urugero rwa 90 kwijana rw'ivyiza none woreka kushimagiza uwo muntu gahebe ngo kubera ariho kimwe canke bibiri boba bavuga canke boba bikeka ko ngaha mu Burundi urazi neza yuko n'imyikeko utabuze muvuye bo bavuga nyimbo hora ubisoma canke uvyumva ku mbuga ngurukana bumenyi harabahora bidogera umutambukanyi umukuru w'igihugu bakamuvuga ko ibi nabiriya bamunegura nk'umunyapolitike uvyakira gute canke ubivuga kwiki muri uno mwanya umunyapolitike novuga akantu gatonya gato mbe murazi yuko burya amarezo sosiyo murazi ko ari business n'urudandaza ije ni business komeye cyabana banje barambwiye bati papa wewe kuri YouTube kuri Twitter yawe ukurikirana n'abantu benshi cyane kubera ikiga papa utahora nawe usa wishuza amafaranga kuko iyo ukurikirana n'abantu benshi hari amafaranga batanga navuze nti jewe amafaranga mba nayaronse abantu benshi bakurikiranye ivyo nkora bagakurikirana ivyo mvuga ivyo ndimo bakabikurikirana bakanagira n'amakomandere ni kuri jewe amafaranga baba yampaye
ntibarayagumya mugabo bakomeze bakurikirana urumva barambwiye ko bitanga uburyo rero hari abandi bantu atakandi kazi bakora gatunze imiryango yabo atari kwandika kugira ngo amasite yabo bayasoma ari benshi babihembegwe za Facebook zirahemba za YouTube zirahemba za ntuzenya Twitter birahemba rero iyo wanditse ukandika ikintu giturira cyangwa ugasiga iceyi umutegetsi abaza kuraba ico ceyi baba benshi haba y'amafaranga aceje ari menshi je nibaza ko kenshi mworabira ngaho sivyo bamunegura yakoze ahanini n'urudandazwa ni business bariko baragira naye ahandi icyo mutambukanye umukuru w'igihugu yokora nicomenya nabo bandika gusa natwebwe twobimenya kandi two turi na hafi twobimenya kubarusha mbega mu byo mwarumvise ho bari nka kimwe mwarumvise muvuga muti kijya cavuzwe twarabonye yuko kwari kumusiga iceye jewe sishobora kuja kuraba ivyo mutambukanye umukuru w'igihugu ariko arakora ivyo canke atari ivyo jewe gusa nibi nuko mwabimbajije nuko mwebwe amenyesha makuru mwantumbereye mukabimbaza naye ahandi ho jewe ikintu ariko ndabazwa ikintu nashinzwe sidayikurikirana ariko kandi mwakijemo ko atavyera de kuko ari umuntu sinishuye mvuga ko atavyera de ngo niko nishura ko ico kibazo oya nashaze kubwira nti nejo bundi mwebwe amenyesha makuru mwami muzi neza yuko atana hamwe kwisi bazokubwira ngo naka no mweranda ivyiwe vyose birera ngo de naye ahandi ho kijya gisabisha dawa twese naco tuba tuvuga kandi azi ko nawe nyine akivuga kiri mu bisabisha akunda cyane hama kuri dawa twese uratse kuvuga bati uturekure ibicumuro vyacu nkuko naturekure batwiriye nabi ni kuvuga ko ubuzi ko nk'umuntu urafise ushobora gukora kitanegereje Imana nta muyaranda n'umwe ariho urazi neza ko na Yezu yabajije ati wewe ndonderera abantu bangana gutya beranda niba bampa iyi si nkenda yirokora bararondera barabura gushikaho bashika ku muntu umwe arabura none rero uva ntagira umuntu ashobora kuvuga ngo naka ngo bamuvuze ibi nukuzora bariko baravuga umuntu muce mwimburura cyane murondere mugira amaperereza yimburutse murabe ko ivyo bivuga ari vyo kenshi muzosanga ari business ndabwe nk'akarorero hariho ibimenyesha makuru bikorera kuri internet winga ngo kana bumenye yego amaradiyo nta mvuze amazina bariko ndagira publicity ngo ha mu gihugu cyacu urumva karindwi umva avuga umunyarwanda kwa deja n'umunyarwanda yamaze kwita umurundi urumva nivyo kuvuga nivyo ko bibaye vyo ariko ugasanga abarundi bari muri vyo nivyo vyonyene bariko barumviriza umwanya wose nivyo bahereza amayinite bumviriza abanyarwanda tutazi n'ibigwi barimwo bariko babeshe ko bari mu Burundi n'ikinyarwanda kimwe original urazi mu gutanguza ngene bavuga ngo ibariraguye mu Burundi ngo ibaye ibintu biracika mu Burundi ngo n'ukuri gihugu hajeje kugira ibindi hanyuma ukaca ukirikirana ukarondera ya titre wabona ko harahumva bayivuga ugahebura urazi gituma bavuga ngo biracitse mu Burundi nugira ngo mwese muce shira baso kuri bya bintu bicika muyumvirize gushika ihere wewe baciye amafaranga mwabiravye muri benshi cyane murindiriye cyaka bya bintu bicika naho mubibuze nta wa muntu yatubesha mugabo wewe yinjije amafaranga uraza amafaranga bayinjije y'amadolari ngo nifo boku kubwanyiro mugira muti bijya bivuga by'abamunegura canke bidoga hirya no hino bidogira canke banegura umutambukanye mukuru w'igihugu baba ariko barondera kurondera abamumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi hama baheze binyiza amafaranga iyo abavyari ivyo bitohoje abama Agashimwe baba barabimenye kuko nawe ko afise abaserivisi perereza naba bamucaguye mu bandi barundi biboneka rimwe no kwinda bwije kuri iyo biba ari vyo mbere ko vyanavuzwe bariko bararondera uwo bahagashimwe ntivyari kurengana rero ko
byavuzwe bariko bariga dosiye yiwe ikarengana seke bijya byavuze bitari byo. Ego turiko turasozera ikiganiro none kuri ako gashimwe Angeline Ndayishimiye yaronse muri oni n'ubundi bushimwe yaramaze kuronka mu gihugu nk'umunyapolitike mu musabiki. Twebwe tumusaba kurushiriza ingufu ntazo kwica amaboko biri kandi tubanza gushima ivyo amaze gukora. Natwe nk'abarundi nk'abanyepolitike turamukengurukiye cyane turamuteye intege kandi turamushigikiye tumusabye kurushiriza. Jewe naragize bakwege kimwe baratumira abantu mu bikorwa byo gushikiriza ivyo yakoze hanyuma service ziwe ziravuga ivyo baranguye hamaze ziravuga ivyo bagiye kurangura numvise ivyo bagiye kurangura imigambi bafise muri kazoza uvuze ngo ngicyo ndamusavye rero ndamusabye kudoshira mu ngiro bijya bintu yatwemereye ko azorangura muri cadre yabi ya OPDD yabi ya bonne action mugira neza cyane nk'umutambukanye mukuru w'igihugu. Oya je ndamusaba ko abikora muri ya organisation ashinzwe kuko vyinshi ntabikora nk'umutambukanye mukuru w'igihugu. Hari ivyo akora nk'umutambukanye mukuru w'igihugu muri OPDD hakaba n'ivyo akora muri fondation mugirane bonne action mugira neza kandi ivyo vyinshi ivyo vyose abishire hamwe hanyuma abikore nkuko yabitwemereye ni yabishika ko izo ari fierté kuri we natwe izo ari fierté. Kuri ako gashimwe nyene icigwa cyo bikihe ukaburira abarundi muri rusangi. Jewe ico nifuza nuko abarundi bose bogerageza kwitanga mu gukora bagakora badashaka gushimirwa bagakora kugira ngo bashimishe igihugu n'umwene gihugu batiyumvira ngo naka ariko arandaba televiziyo iri kwirafata amasanamu akabikora azi neza ubundi wese akabikora azi neza yuko ariko akora kugira ngo igihugu ciwe kigire izina igihugu ciwe gitera imbere umwene gihugu atera imbere inguvu ziwe zigira ico zimariye umwene gihugu n'igihugu. Rero saba yuko abarundi twohagarika tugahindukiza iyi ngendo yacu yo kwishira imbere yo gukora ibintu tubanza tugomba gushimwa tugomba gushimirwa dukora ibintu tugomba gushimisha aho kwishimisha twebwe dukore tugomba gushimisha dushimisha igihugu dushimisha umwene gihugu. Ivyo nitwabikora twese umwarimu akigishiriza abana b'u Burundi abafata nka gwiwe ubumenya shaka ko gwiwe abana gwiwe bafise babagira akabarirwe yipfuriza abo yigisha gutyo akabikora uko nukuri nahatazoshimirwa na shebuja directeur bamutwara azoshimirwa nuwo yigishije. Twese abatwigishije iyo duhuye turabwira tuti mwarakoze mwaraduhaye ubumenyi. Rero nasaba yuko nawe umenyesha amakuru ndabikubuzi ko umenyesha amakuru akora neza turagukurikirana cyane kandi iyo uravuga turaryoherwa. Rero mukora umwuga mugomba kwerekana ubushobozi mukora umwuga mugomba guteza imbere igihugu cabigutumye gutyo ugateza imbere uyu mwuga wawe ugashimisha iyi televiziyo yawe uzobuze kujimishije umwene gihugu uzobuze gushimishije igihugu ko nta kintu umwene gihugu agutuma wewe ngumesha makuru ataruko mushikiriza amakuru atohoje amakuru ameze neza amakuru amuryohera kandi amakuru afise ico ashobora gushikana ko igihugu n'umwene gihugu. Mbega nyene none mufatiye kuri ako gashimwe mutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaronse UN Population Award mwebwe namwe abanyapolitike mwo kwiyemeza iki? Twebwe abanyapolitike tuvyemeje dosanga tuko turabesha cyane. Abanyapolitike turabesha two kwiyemeza ikibona ivyo turimo hari ibintu mukabociye ku bwanje nk'umunyepolitike nifuza yuko ivyo turiko turakora
vyoyobora umwenegihugu mu nzira y'amahoro, mu nzira yo kwiteza imbere, mu nzira yo kubana neza mu bibano vyabo, mu nzira yo gukora amaboko mu mpuzu, bagakora batazerinze, batazera ubuzima kuri leta, ko leta nayo ntavyo yoshobora ntiyotunga abarundi bose, abo nabwo no boyitunga. Jewe Imana yompa ivyo turiko turakora, ivyo twigisha, ndiko ndabwira abanywanyi biwanje, ikandongora, sindababeshe, sindabemerera ubuka integeka, mugabe kampa impano y'ukubatahuza yuko bazorya ikiremve bacirasheko, kandi ico bazokora cyose ko badaharaniye amahoro n'umubano mwiza mu batasanga ivyiyumviro ataho bazoshika. Ivyo nkumva ko ndabashikanye ko nkabashikana kuri uwo mutima wo gukora, bakongera bagakora, bakongera bakabana neza, bakongera bagasonera igihugu n'abategetsi, kugira ngo ivyo bakora ntibagirire ingaruka mbi. Je ku bwanje politike nzo ndiko ndakora izoba nziza cyane, kandi kumbure muri kazoza ari gihe namwe muzosanga kagashimwe gatahutse mu rugo iwanyu cyangwa mugambwe iwanyu. Nivyo nipfutse kandi arakaronse burya nuko atavyuze. Murakoze. Nibona ko ngiri umunye politike abandi baravuyemo vyarabataye ko abazi je ndacabandanye. None ntumbwiye yuko nkiri mu ngikorera igihugu hari agashimwe gasumbako. Nara kajambo kanyuma mubwira umutambukanyi umukuru w'igihugu nakahe? Urakoze cyane. Jewe nyine cubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu bwa mbere ndasubiye kumukeza nk'umukuru w'umugambwe FNL. Ndamukeje kubona yarahagurutse, kandi nzi neza yuko afise ububasha ahabwa n'amategeko bwo kuryama umunsi wose atavuye mu nzu, avyuka anywa icayi, asubira kuryama, avyuka aja muri pisine, agaruka yinezereza, yigumiye ngaho onye, kandi akaba atacazoba ariko aronona, akiryohererwa atiriwe araja kwiruhisha. Urazi ko yarabishoboye kuko arabirekuriwe n'amategeko, ariko kubera yuko avira rimwe mu buriri n'abandi barundi bose, ntama mbona iminsi yose duhura agiye ku kazi, yari kwigumira no munza agakorera hajya nyene kandi bikagenda neza. No kuri turamukengurukiye cyane, turamukengurukiye kubona yaravuye mu bunebwe, arava muri vya bintu vya rix, yemera kwicisha bugufi, yemera kwambara imyambaro y'akazi y'ibikogwa, tukamubona iminsi yose mu bikogwa vyahavuye bivyara umusaruro wo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu bari biheboye. Turamukengurukiye cyane, turamukeje, tumusavye kutodebukirwa, akomeze gutyo, abandanya umwizigirwa mu Burundi no mu makungu, kandi Imana imukomereze amagara kugira ngo abikora afise amagara meza, kuko udafise amagara nta kimwe washobora. Je ndamusabye amagara meza ro ku Mana, kugira ngo ayo magara twamaze dusaba twarabonye ko atayafisha ubusa. Ndabasubiramo, amagara yiwe murabonye ko atayafisha ubusa, ayavyaza amagara y'abandi bari mwihebura. Ningaha dusozereye kino kiganiro cari cashimikiye ku gashimwe UN Population Award umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaronkejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku wa 12 Mukakaro umwaka 2023 kuba yabaye uwa mbere ku isi mu kwitaho ubuzima bwa bene gihugu. Ndabibutse ko twari kumwe n'umutumire Jacques Bigirimana, akabarongoye umugambwe FNL n'umunyapolitike hano mu Burundi. Jacques Bigirimana, ndagukengurukiye cyane ko witavye butumire no kuvyumviro washikirije. Murakoze, natwe abakengurukiye, kandi no musubiye kutukenera tuzobitabo. Diomede Hatekimana nije nayo mfasha kuremesha kino kiganiro. Reka nsozere ndabashimira mwebwe mwese mwagikurikiranye, mubana muryoherwa n'ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu. Murakoze.